Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. N'umunezero twongeye kugirirwa kandi Imana ituhaye ubuntu ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Shaka ijambo ry'Imana tuza kuganira ni ijambo rifatanye no kwizera, ukwizera gufatanye n'ibikorwa. Rero ku kwizera kuheza kukazana iki impinduka ku buzima bw'umuntu yaplika ku kwizera gufatanye n'ibi bikorwa. Ndazi neza ko tuza kuhishurirwa ibanga ridasanzwe, ndazi neza ko uza gufashwa mu gihe udasanzwe. Reka turabire hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo igice cyaho ca kabiri ku murongo wa 14 haravuga ngo vyomara ikiga bene data nabo umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora, mbega uko kwizera ko shobora kumukiza? Ni Yakobo ariko arandika avuga ngo vyomara iki umuntu kwevuga ngo arafise ukwizera mugabo atabikorwa afise, atabikorwa akora. Rero turamenyereye kuno kwizera, turazi neza ko biriya tubwira ukwizera ngo nukumenya gose ivyizigirwa udakekera ngo ntibizoba ngo kandi bitabona muri byo bitumenyesha ko ari byo kuri. Rero ukwizera ni byiza ko ukongera k'ibikorwa, ukwizera ukongeye kw'ibikorwa biragira ikimazi kidasanzwe. Rero ndashaka kugira ngo duhishurirwe kino kintu, ukwizera ibyo wizeye bishire ko bifatanye n'igikorwa. Rero nshaka utahora kino kintu muri aspect apana muri aspect ya mbere turamaze kumenya ko ibyo wizeye bitubwira ngo ubidemontre, aho demontre ibyo wizeye ibikorwa bifatanye no kudemontre ukabaho ukagendera mu byo wizeye. Yego ni igikorwa cya mbere cyo kwizera, nico ni igikorwa, ni intambuko ya mbere yo kwizera. Rero ndashaka kugira ngo tumenye indi ntambuko igira kabiri ifatanye n'ibikorwa y'ivyo twizera. Bashaka kuba wizeye ikintu kanaka, ico wizeye hama ukagikora, ico wizeye hama ukagipratika. Nimba ari ikintu kanaka wizereye ugatangura kubaho ubwo buzima, ibyo bintu nyene wizeye ugatangura kubipratika. Ariko nshaka tuganira ino aspect cyane cyane, nshaka ko tuyitsindagira uku kwizera gufatanye n'ibikorwa, uku kwizera gufatanye n'ibikorwa. Abagiye bashingirwa intahe nuko bari bafise ibyo bikorwa, abimana yagendera shingira intahe nuko bari bafise ibyo bikorwa. Rero ibyo wizeye, hari ibyo wizeye, hari ibyo wumva wemezwa mu nkemu yawe. Rero ibyo wemezwa mu nkemu yawe bifatanye n'ibikorwa, bifatanye n'ibikorwa. Reka turabira hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo 11 ku murongo waho. Thank you Jesus. Abaheburayo 11 turahera ku murongo waho wa 4. Turaba bagiye bafatanya ukwizera n'ibikorwa, abantu bagiye bafatanya ukwizera n'ibikorwa. Turabona abantu Imana agira shingira intahe ibikorwa kanaka bakoze, ibyo bikorwa bica bishingirwa intahe, Imana kirabishingira intahe, Imana kirabivalida, ikibona ko ivyo bikorwa ikifatanye no kwizera, ikifatanye n'ivyo bizeye, Imana kirabivalida, ikiravyemeza mu isi imwe mu bica ibintu byemewe. Alleluia. Reka turabira hamwe Abaheburayo 11 ku murongo wa 4 haravuga ngo ukwizera ngo kwatumye Abeli aho Imana ikimazi kuruta icya Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugorotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi yaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe ajanwa yuko yahimbaye Imana. Alleluia. Biratubwira abantu badasanzwe muri Bibiliya bagiye bashingirwa intahe kubw'ibikorwa kanaka bakoze. Abeli igihe yashingirwa intahe, hari ibikorwa, hari ukuntu amashikanwa yiwe yashikanira Imana, Imana yabonye amashikanwa ciyafatanya no gushingirwa intahe ko ari umugorotsi. Imana ikimuvalida kubera igikorwa kanaka akoze, gushikana, gutanga offrande yiwe, Imana cifatanya ico gikorwa cyo gutanga offrande, Imana cigifatanya nuko imushinga intahe ko ari umugorotsi. Ikira muvalida kimushira mu bagorotsi kubera yashingiwe intahe n'ibikorwa, ari igikorwa kanaka cyamushinga intahe. Ni byiza rero ibyo wizeye kanaka, si ibyo wizeye muri domaine kanaka, domaine yose wizeye fatanye n'ibikorwa, fatanye n'ibikorwa. Bashaka gutanga icyo kintu utanze, Imana ikagifatanye n'igikorwa. Na cyane cyane ndiko ndavuga gutanga, icyo tuvuga gutanga ni ikintu gisunitswe n'umutima w'urukundo, ni ikintu kiva ibyina umutima w'Imana. Icyo kintu, icyo gikorwa cyutanga ufise hishurirwa gico Yesu amazi, cyo Yesu akora ku buzima bwawe. Icyo gikorwa Imana ihita ikivalida kubwo kwizera. Ibikorwa kanaka wizeye, ibyo wizeye bifatanye shirako n'igikorwa. Turabona ko Abeli yashikaniye Imana, Imana kimarura ko nk'ukugororoka. Bashobora gutanga ikintu kanaka, Imana ikaguha nk'ukugororoka. Rero ibyo wizeye byongereko ubutanga, bivuga ngo ukwizera ngo mukongereko. Ibyo rero wizeye kora igikorwa cyo gutanga.
Abeli yarashingiwe intahe, Imana iramushinga intahe kubera yatanze, Imana iramushinga intahe. Rero nibikorwa n'abantu bagiye bashingirwa intahe mu kwizera ko bakoze, hari ibikorwa kanaka bakoze, Imana irabashinga intahe. Rero ibyo wizeye bishyire ko ibikorwa bifatanye n'ibikorwa. Burya hari abantu bagiye bashinga intahe, bashobora kuba wizeye ikintu kanaka mugabo Imana ikubonye ikanezerwa igahimbagwa no gusenga kwawe. Turabona neza ko Enoki Imana yahimbaye, Imana imuha kuja mu ijoro atabonye urupfu. Birica umushingira intahe ngo Imana yaciye umushingira intahe ko yahimbaye Imana. Urashobora guhimbara Imana mu byo uri kurakora, mu bikorwa by'Imana ukora, mu bikorwa byo gufasha abandi ukora, Imana ikaguhimbara. Icyo kintu Imana ikagifatanya nk'igikorwa, Imana ikakigushingira intahe. Ibyo wizeye Imana ashobora kubifatanya n'igikorwa kanaka. Washobora wizeye ibintu kanaka, hari ibyo wizereye, ibyo uzoshikamwo ahantu kanaka. Nimba ari ikintu wizeye gifatanye n'igikorwa, igikorwa cyose ukora munsi y'izuba kiba valide bisunitswe n'umutima w'urukundo. Ikindi kintu, igihe Enoki yashingirwa intahe n'Imana, nuko yarahimbaye Imana. Guhimbara Imana, bashobora kwizera Imana. Turabona ba Josué Caleb ukuntu bahimbaye Imana mu kwizera Imana yuko izobashikana mu gihugu cy'isezerano, izobagwanira. Imana tibitamo ko bayihimbaye. Bashobora kuyihimbara mu kugenda mu buzima bwejejwe. Burya uri kuhimbara, burya ibyo n'ibikorwa Imana irabivalida kubera n'ibikorwa uri kurakora. Ibyo ukora byose, igikorwa cyose, ibyo wizeye, bashobora kwizera ikintu kanaka, mbwa icyo kintu wizeye kigahagurutsa igikorwa bifatanye n'ibyo uri kurakora. Aleluya. Turabona undi muntu yahimbaye Imana, Nowa. Ubandanyije ku murongo waho w'indwi, Nowa yahimbaye Imana. Yahimbaye Imana mu kumvira Imana, mu kubaza ubwato. Imana imubwiye ati baza ubwato, Nowa Imana kiramunezerewe. N'igikorwa Imana yifatanyije n'igikorwa kanaka. Ibyo uri kurakora burya n'igikorwa kanaka uri kurakora. Ibikorwa byose uri kurakora, ibyo wizeye byongere kuko ibikorwa, ibyo wizeye bishyire ku ibikorwa. Ndabona undi muntu yahimbaye Imana, ni umuntu yitwa Abrahamu yarizeye Imana, mugabo kwizera Imana byari bikwiye gusa, mugabo hari ibikorwa kanaka yongera. Ibyo wizeye byongere ko ibikorwa, ibyo wizeye biba ngo yarumviye Imana. Abrahamu yarumviye Imana. Rero kumvira hari ibintu Imana itubwira, hari amategeko menshi Imana igenda itubwira. Imana itubwira ngo nuko nimugende mugire abaremye bose ubutumwa bwiza. Burya uri kurumvira ibyo bintu bidomene kanaka wizeye, Imana ishobora kubifatanya ikayifatanya n'igikorwa. Aleluya. Ikayifatanya n'igikorwa kanaka. Ibyo wizeye byongereka ibikorwa. Rero ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Reka dusubire muri Yakobo igice cyaho cya kabiri. Thank you Jesus. Turasaba ku murongo wa 20 na gatatu. Kandi cyanditswe kirashika kivuga ngo Abrahamu yizeye Imana imumara ko nk'ukugororoka, kandi umukunzi w'Imana. Murabona yuko ibikorwa ari byo bitsindanishije umuntu, atari kwizera konyene. Rero byo mariki ko ufise ukwizera mugabo udafise ibikorwa. Rero ibyo wizeye byongereka ibikorwa, ibyo uri kubasengera bifatanye n'ibikorwa. Ubwire umwe mu Imana guhishurira, burya yo guhishura igikorwa kanaka gukora, Imana ikakimatanisha n'icyo kintu wizeye, Imana ikakivalida. Icyo kintu wumva wizeye, Imana ikakivalida bifatanye n'icyo wizeye, Imana ikagushingira intahe bifatanye n'ibyo wizeye. Ibyo wizeye byongereka ibikorwa. Bwira umwe mu yera akurongore. Turazi neza, turamaze kumenya aspect yo kwizera. Ibyo wizeye ukabibaho, ukabidemontra. Nimba wizeye akazi, ukavyuka mu gatondo ugasengera akazi, ugahimbaza Imana ukavuga ati Imana ndagushimiye ko ngiye ku kazi. Nico ni igikorwa, ni igikorwa gifatanye no kwizera. Ushobora kuba ukeneye uruvyaro, ukizera ugatangura kugura impuzu z'umubebe atari uruvyaro urabona. Nibyo n'ibikorwa bifatanye no kwizera. Ushobora kuba wizeye kuzogira mariage, ugatangura ukarondera urushungu, ukizera neza ko birashoboka. Nibyo n'ibikorwa. Mugabo rero hari ibindi bikorwa Imana iduhamagarira, ibikorwa ugapratika ibikorwa muri faze ya kabiri. Pratika ibikorwa. Abrahamu yarumviye Imana imubwiye kuja ahantu yaraburiye kuja, mugabo arajayo yizera Imana. Burya hari ikintu kidasanzwe. Ni byiza ko wizera Imana, ni byiza ko wizera Imana ibyo Imana iguhamagarira byose. Izera Imana, pratika ibikorwa bifatanye n'ibyo wizera. Izera Imana mu byo Imana iraguhamagarira byose. Kora ibikorwa bifatanye no kwizera, ugenda ubona impinduka idasanzwe ku buzima bwawe. Naho ibikorwa bifatanye no kwizera, bino bikorwa bizana impinduka. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ni byiza ko ukwizera ukongera kw'ibikorwa, nkuko ba Enoke bashingiwe intahe, Imana irabashinga intahe. Gushingirwa intahe bisigura iki?
nahana Imana ibivarize ico gikorwa ikakigimatanya n'ibyo wizeye. Ushobora kuba wizereye kuja ahantu kanaka, ivyo bikorwa Imana ikakibimatanya. Raba bashingiwe intahe kubera hari ibikorwa, n'abantu bagiye baba abahizi mu kwizera kubera ibikorwa kanaka. Burya woja kuvuga ubutumwa bwiza, Imana ibyo bintu ikakibifatanya n'ikintu kanaka wari wizereye. Urashobora kuba wizereye amafinanse kanaka cyangwa ibintu kanaka, muri iyo healing Imana ikakibimatanya n'igikorwa kanaka. Rero ukwizera kutagira ibikorwa kuba kuvuye. Rero ukwizera kongereko ibikorwa. Imana ibahezagire cyane, ukomeze kuranirwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen.